Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Mana ishimwe, mufashe dushimira abaririmbyi, mufashe n'abandi bose mwanshene gutyo nyene, n'abandi bose. Haleluya. N'umunsi nshaka kuvuga kuri iri jambo rivuga ngo ntushire umutima wawe ku kintu Imana igiye gusambura canke yiteguriye gusambura, canke ico Imana iriko irasambura already, canke ico iriko irasambura muri kino gihe. Haleluya. Ijambo nshaka kuvuga ko uno munsi ndaza kurihera kuri imbere yuko tuja kure, ndashaka Fisto ansomere mungabanirize gato ngaha muri hoto mfise nyinshi, ansomere muri Apocalypse chapitre 18 verset 1 kugeza kuri verset 4. Ndashaka iyi passage tuyisome kuko ndaza kuba ndayihagazeko cane muno munsi muri kino gitondo. Apocalypse 18 kuva kuri 1 gushika kuri 4. Hanyuma y'ivyo mbona umumarayika wundi amanuka avuye mu ijuru afise ubutware buhambaye, isi ibonesherezwa n'ubwiza bwiwe. Asemerera n'ijwi rirenga ati, kirakomvomvotse Babyloni, ca gisagara gihambaye, gicitse ikibanza c'abadayimoni, aharindigwa impwemu zihumanya zose, aharindigwa ibisiga bihumanya vyankwa vyose, kuko amahanga yose yanyoye vino nizo burake bw'ubusambanyi bwiwe, kandi abami bo kw'isi basambana nawe, abadandaza bo mw'isi batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda vyiwe. Numva ijwi rindi rivuye mu ijuru rivuga riti, bantu banje nimuve iwe, kugira ngo mwoye gufatanya n'ivyaha vyiwe, mwoye guhabwa ku vyago vyiwe. Haleluya. Iyi passage nari isomye igihe mperuka kwigisha ko ndayirengana, ariko numva nshaka kuyihagararako kugira ngo twige ico twize kijya gihe turenganye, nubwo iyi sujet ifise byinshi byo kuyivuga ko umuntu adashobora gufata umwanya wo kubiheza, ariko kandi aha cari gihe muri Israel canke ni gihe kizoza, ni jambo prophetique rivuga ku bihe iri aho ijambo ry'Imana ritwereka ko Imana izo détruiza, Imana izodetruiza, Imana izokuraho. Ndashaka nsobanure gatoya Babylone. Babylone ni ijambo kenshi twumva nk'abantu kera mwanyoye urumogi canke mwagize gute mwari abantu banyoye urumogi, kenshi ibintu bya Babylone baravyumva, siko? Haleluya. Baravyumva ibintu vya Babylone. Abantu bagize gute canke abantu bakunda reggae, bamye bumviriza indirimbo za reggae, uza gusanga ikintu ca Babylone gikunda kuvugwa cane, ariko kandi ari indirimbo hanini zivuga kuri justice, kandi shaka kwerekana ko Babylone ni système. Shaka rero kuvuga aha muri Apocalypse 18, Imana yereka Yohana ikamwereka Babylone, Imana igiri détruise, Imana ije kuyisambura. Ariko kandi ndagomba kuvuga yuko iyo tuvuze Babylone ku muntu wa kino gihe cyangwa ugomba gutahura muri langage biblique, Babylone isobanura ikintu cyose cyitwa système y'isi. Ibintu byose biriho biganza ahanini ni système y'isi mu rwego rw'ivyimviro, imyiyumvirire y'igipagani. Babylone uko muhora muyumva cyane iravugwa mu gitabo ca Daniel, igihe ba Daniel bari hariya bari Babylone baratwawe nk'inyagano, ariko kandi turabona ubuzima babayeho, ariko kandi urakora abantu bisanze bari ahantu hariho
ubupagani bukomeye. Ni ukuvuga ngo Babylone iyo Bibiliya ivuga ni système iserukira canke ihagarariye ico no kwita vraiment ubupagani canke ubugarariji, ni système itandukanye n'imyiyumvirire canke n'ubugombe bw'Imana. Igizwe ahaniniya n'uburyo abantu biyumvira mu bintu bitandukanye, uburyo abantu bigenza mu bintu bitandukanye. Ni nkuko novuga ngo ni forme canke sorte ya philosophie iganza isi. Ariko kandi ijambo ry'Imana rikatwereka ngaha muri Apocalypse twasomye yuko ni système Imana izosambura, kandi processus yayo yo kuyisambura yarayitanguye, kuko Babylone iserukira icimviro ca Satani. Igihe Imana izoba igomba guhana Satani, ugiye urabona muri jugement z'Imana kuri etape zitandukanye, kimwe mu bintu Imana izoza guhana canke novuga ari ico porteur ya le diable, canke ari ico Satani ameze nk'uhagaze ko nk'amababa. Satani arepresenta canke ari represente muri système ya Babylone. Nuko rero Apocalypse yerekana ko Imana izogera gute izoyisambura, izoyidetruiza, kandi Imana mu kuza kuyisambura izobije kuexerça jugement canke izobije guca urubanza. Uyu murongo rero twasomye ku murongo wa 4 hakatubwira ngo nuko mwebwe ni muyivemwo. Nimba Imana irikira yidetruiza, nimba Imana irikira hana, nimba Imana hazogera igihe igahana ku buryo bw'umugaragaro isi n'uyitegeka n'abamwubashe n'abamukurikiye, Bibiliya ikatubwira twege ngo mwebwe ni musohoke, mwebwe ni muvemwo. Iyi Yohana yazanye iyi message nka avertissement, yazanye iyi message, kandi Yohana azanira iyi message ishengero kugira ngo abwire abagize ishengero ariwe mugeni wa Kristo, ababwire ingene ubuzima bwabo bugomba gusohoka mu vy'Imana irikira sambura, mu vy'Imana irikira kuraho, mu vy'Imana itagihagararanye navyo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Ariko kandi Babylone kenshi muri Bibiliya ivugwa nk'umukobwa. Bimwe mu bintu bizoba bigize canke bimwe mu bintu bigize iki gisagara canke bigize aha hantu bitanu uno munsi shaka gutushako, ni ikintu ca mbere citwa kimwe mu bintu novuga véhicule canke uburyo Satani akora canke yopera mw'isi, uburyo akora, uburyo aguverna canke uburyo ategeka isi. Kandi biri important yuko twege nk'abizera ico kintu tukimenya. Afise ivyo no kwita amapilier canke ibikoresho vyiwe nyamukuru ahagararako, nkuko twabisomye muri Apocalypse chapitre 18. Ikintu ca mbere aravuga ngaha muri chapitre 18 ya Apocalypse, akavuga ku kintu citwa immoralité sexuelle canke ubusambanyi. Akavuga kandi akaboregwe, ukunywa inzoga. Ikindi avuga kigira gatatu, munsiga nimunkurikire mungide please. Haleluya. Ikigira gatatu abari kuri écran hariya please. Ca gatatu, tolérance. Ikigize système y'isi ni umutima canke esprit ya tolérance, kuba tolerant canke ndabivuge mu Kirundi kuba abantu barekeraho ibintu, abantu barekera ngaho ibintu, abantu. Tolerance mu Kirundi ni gute? Kwihanganira, uravyumva? Kwihanganira ibintu. Kigira gatatu ni orgueil. Kigira gatatu ni cupidité, gukunda amafaranga. Siko. Kigira kane kigira gatanu n'ubwibone. Siko, ubwibone. Ibi bintu bitanu Bibiliya ibidekriva nk'ibintu novuga vyishe Babylone canke vyariko biradetruiza ihanga ry'Imana. Ico nshaka kubivuga ko rero nuko ibi Satani abikoresha nk'ibintu agenderako, nk'ibintu akoresha, kandi ubiravye Yohana nkuko yanditse agomba guprevena canke agomba kuavertisa umugeni wa Kristo. Ndagomba utahure yuko ibi bintu nyene
satani akoresha canke afatiyeko yubakiyeko, ibi nyene ni menace uno munsi ku ishengero rya Kristo kugeza kuri uyu munsi, kugeza kuri ino saha, kugeza kuri kino gihe. Natwebwe ibi biraturaba. Ndashaka kuvuga ngo hariho uburyo canke ubwoko bubiri bw'umugeni wa Kristo, ubwoko bubiri bw'umugeni wa Kristo. Kenshi muri uyu mwaka narakoresheje kuva kuri bonane, n'uno munsi ndacakoresha ijambo umugeni kugira ngo nerekane yuko uwo twege twitwa umukristo bibiri mwita umugeni. Biri important rero yuko dutahura iki kintu yuko twebwe turabageni. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Kuko iyo tuvuze umukristo urashobora kuzazanirwa canke ukavyihenda ko ukibaza yuko kumbure umukristo ari umukristo kujya twakuze tugakurira mu madini bakatubatiriza turi abana canke bakagira gute ukavuga ati ndi umukristo canke kubera izina witwa ukumva umenga uri umukristo. Ariko kandi ndagomba cane muri uno mwaka kushimikira kuri kino gicapo cane ahaniniya cerekana abo twebwe tuhari, kuko ndakwibukije ko wewe uri umugeni uca wumva yuko uri muri relation canke uri muri mariage. Bisobanura mu yandi majambo, nimba uri muri relation canke uri muri mariage, bisobanura yuko ntushobora kuba umuntu uwo ari we wese, ntushobora kugira inyifato iyo ari yo yose, ntushobora gupfa uko wikondwiza, kuko engagement wagize irafise ama implication, irafise ivyigusaba, irafise ivyigutegeka. Haleluya. Rero mvuze ku mugeni wa Kristo, hariho umugeni wa Kristo wakijijwe yizeye, ariko afitaniye affinité canke afitaniye ubucuti n'isi, akunda isi, aryohererwa isi, kandi afise inyota y'isi. Uwo onya n'umuntu naho yakijijwe ari familier, arakunda isi, arakunda ivy'isi, arafise inyota y'ivy'isi, arafise uguhahamira ivy'isi, arafise ibintu muri we ari atasheko. Ariko kandi iyo aje kwiraba mu cirore c'ijambo ry'Imana asanga ivyo yiyafectionako canke ivyo aryohererwa, ivyo akunda, Imana ibikondana, Imana itavyemera, Imana itavyakira. Uwo n'umugeni rimwe na rimwe dushobora kwita umugeni wa Kristo ariko ari infidèle. N'umugeni atubatse neza, n'umugeni adahagaze neza muri mariage. Ego waremeye gukurikira Kristo, ariko kandi uracafise difficulté yo kwiyatasha kuvyo wahoramwo, yo gufatana naho wahora, kuko wumva udashobora kwisepaha canke wumva utaragera ahantu uri prêt kurekura complètement ikintu cose mu buzima bwawe kidahesha Imana icubahiro. Uwundi mugeni agira kabiri ariwe mvuga ko n'umugeni akunda Imana ku buryo ubuzima bwiwe icakora yihaye kunywana na mpwemu yera, n'umukunzi wa mpwemu yera. Ikimuraje ishinge nukudevelopa relation na Saint Esprit, nukunywana na mpwemu yera, nukumenyana na mpwemu yera, nukumva ijwi rya mpwemu yera, nukudevelopa imigenderanire na mpwemu yera. Hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati none nywana gute na mpwemu yera, nkumva gute mpwemu yera? Ako ndashaka kuvuga ngo iyo ukoze ico Imana ikubarira kandi ukizera iyo Mana, hazogera igihe. Namye ndaraba vendredi turi muri louange, ndaraba urabizi abantu bavuza umuziki canke bavuza ama instrument, ushobora kuba wowe utabizi. Iyo uri kuriga kuvuza gitari mu minsi ya mbere bakubwiye ngo indirimbo bayivuza muri aya manote, mu minsi ya mbere usanga uboroka amanote, urayaboroka ukayafata mu mutwe, bakarimba ugacutfyo ugahindura kuko urayafata mu mutwe. Ariko iyo wamaze kumenya umuziki uranagera n'ahantu utaba ukiboroka amanote, ahubwo amanote ukumva ukamenga wowe umviriza melody wewe na instrument mucikumwe, urumva iyo bija, urazi iyo bigira bija, urumva indirimbo ahiciza, nturinda kuba wafashe. Nico gituma ushobora kubona umuntu umuririmbiye indirimbo atazi ukazonya arayideshifra mwanya muto akagukurikira kumviriza. Kubera iki? Kuko hageze ahantu we n'amanote bamera nk'abacikumwe. Nuko numva no kubwira Saint Esprit wamaze kumenyera kuganira nawe mukanywana, ntuba
ukibirondera cyangwa ukibishakisha kure ariko bicika ibintu biri spontane bimeze nk'ibifatanye ku buryo udashobora kubisigura ingene umwumva ariko uramwumva kandi ukamenya ko ari we yavuze kandi ukamenya difference yawe n'ivyiyumviro vyawe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Rero uyu mugeni wa Kristo akora ikintu gikomeye. Uyu wa kabiri n'umugeni ubuzima bwiwe bwose ariko ariyemvesisa mu bihimbara Imana. Uyu mwaka wa 2022 n'umwaka uheze investissement yiwe yose ni ku kintu kijanye na relation yiwe n'Imana. Relation yiwe n'Imana iri prioritaire. Naho ashaka gutera imbere, naho ashaka kuzogira mariage, naho ashaka kuzodandaza, naho ashaka kuzokwagura amaduka yiwe, naho ashaka kuzoshika kuri imigambi ikomeye, ariko ujuka murabuka namwumviriza mukaganira, wamusanga mu rurimi rwiwe no mu mutima wiwe icimviro n'ubugombe bw'Imana biri hafi yiwe cyane, arafise n'ama projet pour Dieu. Uyu rero niwe mugeni wa kabiri. Ariko uyu munsi sindiko namuvuga ko cyane. Ariko kandi iyi Apocalypse twasomye chapitre 18 iduprepara canke ituvugisha cyane kubijanye n'uyu mugeni wa mbere. Usomye Yakobo igice ca 4 ku murongo wa 4 havuga ngo, Yakobo igice ca 4 ku murongo wa 4, yemwe basambanyi nimuzi yuko gucudika n'isi ari ukwangana n'Imana. Nuko umuntu wese agomba kuba inshuti y'isi aba yigize umwansi w'Imana. Aha anya Yakobo yandikiye apana abapagani, yandikiye abakristo. Aravuga ngo ntimuzi yuko gucudika n'isi, haleluya, ari ubwansi n'Imana. Ariko yakoresheje iri jambo yemwe basambanyi. Iyo Bibiliya ikoresha relation y'abantu bagira relation sexuelle canke abantu basambanye batari muri mariage, Bibiliya ikoresha terme fornication. Ariko iyo Bibiliya ikoresha adultère, iri jambo mu gifaransa ubusambanyi canke adultère, ibishaka kuvuga abantu n'umuntu adultère n'umuntu agira relation sexuelle en dehors ya mariage kandi ari umuntu ari mari. Nico Bibiliya yitwa adultère. Rero Yakobo aravuze ngo mbega ntimuzi, ariko kandi atanguye aba bantu abisa abasambanyi. Ariko ni gute abakristo ari kubita abasambanyi? Aravuga ati mbega ntimuzi yuko gucudika n'isi ari ubwansi n'Imana. Mu yandi majambo Yakobo yareka ashaka ko abakristo batahura yuko umuntu yakijijwe, umuntu yanywanye n'Imana, iyo akunda isi agakunda ivy'isi bigatwara umutima wiwe bikamunyoha ku buryo n'Imana iburaho yicara mu buzima bwiwe kuko urukundo rw'isi ari rwinshi. Ngo ntimuzi yuko gukunda isi ari inimitié, ari ubwansi, ari ukwankana n'Imana. Rero ushaka kuba umukunzi canke umugenzi w'isi, buno nyene ucika umwansi w'Imana. Niyo ukijijwe ariko ugashaka gucudika n'isi, ugashaka kubaho mu buzima ugendera mu vy'isi, ubayeho mu vy'isi, umeze nk'uko ab'isi bameze, wowe uba wahisemo gukundana n'isi ukankana n'Imana. Ico gihe ubuzima bwawe ntiburi muri position nziza, naho wubatse, naho wakiriye Yesu Kristo, ariko uri considéré nk'umuntu ari muri adultère, ari infidèle muri relation. Ku murongo wa 5 hanyene muri Yakobo akavuga ngo canke mwiyumvira yuko ivyanditswe bivugira ubusa ngo uwo mwemu yagererewe muri twebwe atwikundiriza afuha. Haleluya. Amina. Atwibukije yuko Imana yaduhaye mpwemu kandi uwo mpwemu ari muri twebwe, Imana iramupfuhira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie. Impwemu Imana yadushizemo, impwemu Imana yaduhaye, mpwemu yera yaje mu buzima bwacu akatuvyara tugacika ivyaremwe bishasha. Bibiliya ivuga ngo iyo mpwemu iri muri twebwe Imana irayikunda, Imana irayisherisa, Imana irayitwararitse avec jalousie. Sinobigisha jalousie bamwe muri mu relation. Urazi yuko gupfuha ari ikintu kiri naturel ku mwana w'umuntu ku madogre atandukanye. Twese dufise amanota atandukanye kuri 10. Ariko jalousie ni ikintu kiba mu muntu gupfuhira ukunda, gupfuhira ico ukunda iyo kidafashwe neza, kico kidakoreshejwe neza,
hariho ipfuhe ni ikintu kitubamwo ngo n'Imana ipfuhira impwe muri twebwe. Haleluya. Rero ibi biragufasha gutahura yuko iyo Imana iriko iravuga ngo nzodetruiza Babylone, nuko hari ibintu biri mu isi uno munsi biganje isi Imana itaryoherewe, kandi Imana itazorekera gutyo wonya, ariko Imana igomba kuza ko exercer jugement. Nico gituma umutwe w'amajambo navuze ngo ntugakunde ico Imana ifise umugambi wo gusambura, kandi iriko irasambura kandi izosambura, kuko uzoba uri ku nzira ya destruction y'Imana. Usomye kuri Apocalypse aho nyene twari twasomye verset 18, kuri 18 verset 2 aravuga ngo asemerera n'ijwi rirenga ati kirakomvomvotse kirakomvomvotse, Babuloni ca gisagara gihambaye gicise ikibanza c'abadayimoni, aharindigwa impwemu zihumanya zose, ahahindigwa ibisiga bihumanya vyankwa vyose. Ndashaka mubone ngene Imana ibona isi turimo. Igihe Imana yari irungitse umumarayika aje kudetruiza Babylone, Imana ivuga ngo Babylone yacitse ingoro y'abadayimoni, yacitse adresse y'impwemu mbi zose mbi, kandi ngo n'ibinyoni byose bihumanye biteye isoni vyaronse ububiko canke vyaronse aho bituye ni mu isi yacu. Uku niko Imana ibona système turimo, kuri ko Imana ibona isi turimo. Nico gituma ndashaka kubakebura mwebwe bakristo mwakijijwe, mu bisanzwe nta hantu na hamwe muri Bibiliya Imana idukundisha isi. Nta hantu hamwe Imana idukundisha isi kiretse Adamu na Eva. Imana yarabakundishije ivyo yaremye n'isi kuko bari bakiri mu bugombe bwayo. Ariko kuva Adamu na Eva bakoze icaha, amajambo yose Bibiliya ivuga kubijanye na le monde tubayemwo, Imana isa niyamaze kubikondana. Nico gituma amajambo menshi yo mu isezerano rishasha atuganiriza muri terme ya eternité kurusha uko atuganiriza muri terme terrestre. Iyo ugiye ukaraba icimviro c'ijambo ry'Imana, Imana iduprepara kuri bihe bidashira kurusha uko iduprepara ngaha mu isi kuhatunga no kuharyoherwa no kugira ibintu n'ibindi. Ariko Bibiliya itwereka yuko ngaha mu isi turi inyambukira, turaba étranger. Kandi iyo umuntu mubwiye ko ari umu étranger, ushatse kumubwira ko nta investissement, nta attachement akwiye kugira naho hantu, kuko siyo destination finale. Nico gituma n'ijambo rya nyuma Yesu yabwiye abigisha avuze ati mwijuru kwa data hariho amazu ngiye kububakira, ngiye kubategurira. Yabahaye vision kugira ngo bamenye iyo baja. Rero twavutse dukurira muri iyi si kandi turanahafise n'amaproje, ariko ndagomba guprepara imitima yanyu kutaba abantu bihenda, kuko iyo eglise iri kirihenda kandi ari wo munyu w'isi n'isi irazimira. Ariko kandi iyo abizera batahura ibintu n'ukuri, bamenya ikintu cyose aho kigarukira, bakamenya n'ico guha agaciro, n'ico gushira ubwa kabiri, n'ico gushira ubwa gatatu. Aravuze ngo hacitse inzu y'abadayimoni n'impwemu mbi zose mbi. Ku murongo wa 3, kuko amahanga yose yanyoye vino nizo burake bw'ubusambanyi bwiwe, kandi abami bose bo ku isi basambana nawe, abadandaza bo ku isi batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda vyiwe. Babylone Bibiliya iranakoresha terme la prostituée. Imana yerekana ko Babylone iganjwe n'impwemu y'ubusambanyi. Akavuga ati rero ico Imana ihora nuko yashoboye gukorompa abari mu isi bose ngo banywa ku muvinyu wiwe, banywa ku ngeso ziwe, abami, abantu bose. Ati n'isi yose yatungishijwe na luxe y'ico kimaraya gitegeka isi. No musi vema ndashaka kuvuga ibintu bigoye gatoya, ariko muraza kunyihanganira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Vuga uti consécration. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Imana nta projet ifise ngaho. Muzokumva abajehova bavuga ngo paradis ni ngaho. Hariho n'abizereye ibisagara bazobamo, ariko aha ntihashobora kuba paradis y'Imana. Ntihashobora kuba paradiso y'Imana kuko c'est un monde condamné, kuko yarabaye corrompu par le péché. Natwebwe
dukijijwe tuzohura n'Imana kubera impwemu zacu zavutse ubwa kabiri, ariko murabizi ko iyi mibiri yacu itazoja mu ijuru kuko iriko hompe, kandi ntishobora kubona Imana yoca ipfa, ntishobora no gusabana n'Imana kuko yarononekaye. Nico gituma ntidushobora gukunda kandi ngo twiyafekisione ku bintu biriko birahera, ku bintu biriko biratakara, ku bintu biriko birazimangana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Usomye muri Yohana wa mbere igice cya 2:15 haravuga ngo ntimugakunde isi canke ibiri mu isi. Umuntu niyakunda isi ugukunda data wa twese ikuzoba kuri muri we. Iyo ukunda isi, iyo wumva utari kuraparvena gukurikira Yesu, iyo wumva uri kurastragoringa gukurikira Yesu kubera ivyo mu isi, iminezero, ivyo twita ibihimbaro vy'isi, ivyaha, iyo wumva udaparvena gukurikira Yesu kubera ivyo bintu bikudistraire, Bibiliya ivuga ngo urukundo rw'isi ni absence y'urukundo rw'Imana. Iyi test umwe wese yoyikorera, no guha umwanya muto ukavyiyumvira ko ni wabona yuko hari ibintu mu mutima wawe bifeza competition a Christ, ni wabona yuko mu buzima bwawe hari ama plaisir wumva udashaka guheba naho wumva ushaka gukurikira Yesu Kristo, iyo ni preuve itabesha yuko urukundo rw'isi ruri muri wewe, kandi ntushobora gukunda isi ngo ukunde n'Imana, ahubwo kimwe cerimina ikindi kuko ivyo bibiri bitabangikanye. Iyo ukunda isi, urukundo rw'Imana ntiruba ruri muri wewe. Ndashaka ndababwire ngo ibi vyose ntibiriko bibwirwa abantu badakijijwe. Aya maletre, aya maepitre ntiyandikiwe abapagani. Ibintu vyinshi cyane muri Bibiliya muri Nouveau Testament nibaza vuba nka 90% vyandikiwe abantu bakijijwe. Ama correction, impanuro, uguhanura, uguhana, ibyakozwe byose byakorewe abantu bari bakijijwe. Bisobanura yuko izi ntumwa zari ko zifasha umugeni wa Kristo kubica kwiye kuba. Yesu ashimwe cyane. Icambere rero nshaka guhera ko navuze muri bijya bintu bitanu, ndashaka kuvuga ku kintu kijanye na immoralité sexuelle. Muri definition immoralité sexuelle canke ingeso z'ubusambanyi ni comportement yose sexuel iri condamné n'ijambo ry'Imana. Ni ayo ma pratique yose agizwe canke no kwita y'imigenderanire mpuzabitsina atandukanye canke atemeranya n'ico Bibiliya itwigisha mu isezerano rya kera n'isezerano rishaje. Nivyo twita immoralité sexuelle, ni ukuvuga ngo ni désordre sexuel. Iyo iravuga ku bintu vyamye biri mu ijambo ry'Imana, haba mu isezerano rya kera. Ndashobora kuvuga ngo imigenderanire irahari muri 1 Corinthiens, aho tubona abavyeyi bajyamana n'abana, abana bajyamana n'abavyeyi, ama relation sexuelle ayo ari condamné muri Bibiliya. Ama relation ayari homosexuelle y'abantu bahuje ibitsina muri Ancien Testament ari condamné. Izo zose izo zose ni relation, uravyumva Bibiliya ikondana, kandi Bibiliya yita ama relation ari immoral. Ndashaka kubabwira ngo Babylone iyi niyo caractéristique canke no vuga ngo iyi niyo cheval de Troie, iki nico kintu, iyi niyo ngeso principale igize Babylone. Usomye muri Apocalypse chapitre 2 verset 20. Ariko mfise ico nkugaya ko yuko ukundira ujya mugore Yezebeli yiyita uwuvugishwa n'Imana, akigisha akazimiza abagurano banje kugira ngo bashakane bajye ivyaterekerejwe ibigirwamana. Ico Imana yahora Yezebeli, ico yahora Imana yahora iri shengero ryo muri Apocalypse chapitre 2 yari eglise yandikiwe. Nuko avuze ngo nukureka Yezebeli yiyita umuvugishwa kazi akigisha kandi agaseduiza abakozi banje. Imana yari ibabajwe n'ukungene ikintu c'ubusambanyi kiri muri eglise.
kandi abiyita uravyumva abavugishwa niki bakisanga bari muri iyo conduite, bari muri iyo désordre, kandi bakigisha abantu kugira légèreté mu bintu by'ubusambanyi, kubigira ibintu bisanzwe, kubigira ibintu biri aho bisanzwe. Apocalypse 14 verset 8. Umumarayika wundi wa kabiri akurikirira ko ati kirakomvomvotse Babuloni cya gisagara gihambaye cyateretse amahanga yose vino niyo burake bw'ubushakanyi bwacu. Apocalypse 17 verset 1 à 4. Haza umwe wo muri ba bamarayika ndwi bari bafise za nzamvya ndwi avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke iteka rizocibwa maraya w'agahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi, uyo abami bose bo ku isi basambana nawe, ababa ku isi bakaburirwa vino nizo busambanyi bwiwe. Anjana mu bugaragwa ndi muri mwemu, mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama cuzuye amazina y'amarogotano, gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Uwo mugore yambaye impuzu z'inyababami n'iyagahama, yari yisakaye izahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini maragarita, afise igikombe cy'izahabu mu minwe cuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Aha Imana itwereka ingene izojija la grande prostituée ngo ari hejuru y'amazi. Murazi ko isi yose ikikujwe n'amazi. Imwe mu mapeshe azodomina canke ari domina mu isi ni ibintu bizoba birongowe na la grande prostituée. Uravyumva ni ikintu kigizwe n'ubusambanyi, kandi nk'uko isi kikujwe n'amazi niko ubusambanyi ari ico kintu ca mbere kiri generalize. Numvise ejo bundi mu makuru bavuga yuko 50% y'abantu bakoresha internet mu isi, consommation à 50% internet mu isi ikoreshwa mu bintu by'ubusambanyi. Ni ukuvuga ko consommation mondiale ya internet à 50%, ubusambanyi nibwo buri domina mu kurondegwa, arabikinisha, arabagira gute. Ni ukuvuga ngo nubwo internet ari benediction isi yaronse, ariko urumva ko yacicika veicule canke yacicika inzira ya hafi ishika kugira ngo ca gikoko kize guhumanya isi. Ndashaka kuvuga ngo ikiinya nico kintu gikomeye, novuga niyo arme principale. Kujya tumaze iminsi turiko turasuiva ibintu vy'intambara, tukumva ngo arme nucléaire, tukumva kwisira menace ati nimwanakora n'ibinda akagira menace nucléaire, bagaca bamenya ati ntidukwiye kwegera kuko isi yoca iturika. Niko l'arme nucléaire ya satani mu kuganza isi no mu gutegeka abantu, ahanini ya arme yiwe principale no busambanyi. Iyo uri kurabona mu buzima bwacu canke mu buzima bw'ishengero abantu bari mu bintu vy'ubusambanyi kandi abantu bakabibona ari ibintu bisanzwe, ndagomba kubya ko bidakwiye kugutangaza, kuko na wewe uri sous l'emprise, uri munsi y'ubutegetsi y'ikintu udashobora gukontrola. Turi mu myaka aho ubusambanyi ari ikintu gisanzwe kandi kigenda kirushiriza kuba igisanzwe, sorte zose z'ubusambanyi. Aho ushobora gusanga ejo bundi umuntu araje arambwiye araheze igihe dusengere tugomba kugira mariage, nanje gira ndabasengere n'abafiancé niki kuko numva ko bafise ibibazo vy'uburyo niki. Hama nje ndabaza ikibazo, ndabaza numva umutima wanje kubaza ikibazo, ndabaza muraryamana? Umuhungu ngo ya, umukobwa ngo yego. Bo umuhungu acara vyajisa naho ngo ego. Ndashaka kubabwira ikintu kimwe, naho muri fiancé ntimwemerewe kuryamana. Icaha c'ubusambanyi caracitse ikintu gisanzwe cane ku buryo ntexageye. Hariho abantu uyu munsi ni wava ngaha muca muja kuryama kandi ntimuri marié. Kandi ubwo busambanyi abantu babamwo batari marié, bamwe burabateza ibibazo bakisanga barafise amada, bakaja muri mariage bitari suri ko bari bashaka kugira mariage, uko ngo yamuteye inda ngo murongore. Aho ugasanga peut-être iyo temps ari murimo yari yo kuraba ko mushobora kubana kandi kumbure ntimukeneye kubana, ariko kubera havutse canke hinjiye mwinda ukisanga abantu bagiye muri mariage. Iyo ndiko ndafasha amakouple nkaja kuri origine
Muranda wa makupra ngahe yagize ama mariage ari accidentelle bihagaze kubera inda yaje. Ukaraba bene ayo makupra ingene aba atake, ingene astragoringa kuko ari amakupra ofete yabaye oblige gufatana, abantu babaye oblige gufatana kandi batari bakeneye gufatana. Ndashaka kubwira ngo ubusambanyi ni icaha, ariko ndakwereke ingene i control, ingene isi iri corrompe. Ubusambanyi ni icaha abantu bamwe babayemo batanacihana. Niyo uje imbere y'Imana umvumenga Imana muvyumva kumwe. Carafashe ampleur. Uravyumva? Yezebeli, la prostituée, aganza isi, qui règne hejuru y'amazi. Uhora hari kararahira ko ategerezwa kumudetruiza. Arme yiwe principale n'ubusambanyi, kandi ubusambanyi no munsi buruzuye muri église, gushika no ku mapodium, no gushika no mu bakozi b'Imana. Kubera iki? Kuko niyo mpwemu irikira gouverna isi. Kubera kuryamana n'umukope wawe canke n'umufiance wawe. Kubera iki muryamana? Ntimuvyemerewe. Wowe uraza gusaba abantu ngo bagusengere, dusengere mariage, cyangwa uraje gusaba ngo tugusengere, mumbabarire kubivuga uko onya. Wowe uri kunsaba gusengera ico Imana yamaze gukondana. Niyumva kuri kurangira agapupe kagira kadebagure, kuko ikikurega n'ikidetruize ico jewe ngiye gukora kiri muco ukora. Ntushobora gusaba umugisha igihe wowe wenyine uri kuratira foudre muri relation mugiye gutangura. Muhungu mukobwa, iyo uri kurajana n'umuntu mwitwa ko muri fiance, ariko aragusaba ko mujyamana, akakubwira ngo none tuzogira mariage, none ntitwavyumvikanye, none nagufashe ku nguvu, none ntidukundana. Ngenda kubwire ngo relation sexuelle ni consommation. Imana yabikiye abantu bubatse. Si entrée ni repas. Sivyo? Iyo utanguye kumva umuhungu canke umukobwa kumenasa kwa guheba mutajyamanye, ngenda kubwira yuko uwo muntu yuzuye abadayimoni. Akoreshwa n'impwemu nawe atazi kimukoresha icarico. Kuko nimba ari umukristo, nukuvuga ko mutaramenyana yari yihanganye, hama none yakumenye, bientôt muzokora mariage. Nikihe kiriko kiramubuza kwihangana kugera kuri mariage nimba yarasanzwe yihanganye? Nimba ari karakumenasa, ça veut dire ko atari yihanganye, nibwo buzima yarabayemo. Na wewe urakandiga conquête cyangwa uri indi conquête yiwe aje kwiyongera. Kandi ngenda nakubwiye ko nta na garanti ihari yuko mumaze kumera no kuryamana muri ubwo buryo mariage izoba. Kandi niya gutata nibaye ni vya bindi bikoza ama blessure, ni vya bindi biza nibikomere no guhemukirwa. Kuko iyo umuntu aguhemukiye mwararyamanye biratandukanye n'umuntu aguhemukiye mutararyamana. Kuko hariho force muri sex. Rero ugomba nukuri namanganira n'abantu bari jeune, ambwira ko umufiance agomba kumuheba ko batajyamana. Nkamubaza ngo rakijwe ngego twahuriye ngaho. Yo. Sikaziba mwatwenze namwe. Singomba kuvuga ngo ni ngaha gusa, singomba guponda église yacu, ariko muri église muri rusange hari ubusambanyi bwinshi. Wowe uri marié uradiraga abakobwa, wowe uri umudamu akuze urarondera abahungu, birakurengeye. Nta principe iri muri sexualité. Iyo tuvuze immoralité sexuelle, ni ukuvuga ngo turi en dehors ya principe biblique kubijanye na pratique, cyangwa kubijanye n'ingene twifata mu bijanye na sex. Uraza mu mariage tuba twateguye intebe zibiri ngaha muri église, duhezagira babiri ako kumwe twamusanganye afise inda tukaca dukura protocole igapanga intebe zibiri eje kazipangurura uko twasanze abafise inda. Kandi saba afise inda gusaba bari mu busambanyi, hariho benshi baba bari mu busambanyi. Ariko ngenda kuba ikintu kimwe, nimba uri kurategura mariage yawe
kubera iki muri fondation ya mariage yawe ushiramo ubusambanyi? None ko ikintu cyose tubiba tuzocimbura, ni wabiba ubusambanyi muri projet ya couple igiye kuza imbere yawe, uzokura gute iyo virus washizemo nka investissement igihe izotangura nayo ne guproduisa amafuwi pour toi? Ego urashaka kugira mariage, unaciye ndamwemerera, kubera ko umwemerera, nimba Imana atari imuzanye mwangira gende, ariko nimba ari Imana imuzanye, haleluya, bigomba kuba uko Imana ishaka. Sivyo abantu b'Imana? Ndaje kubabwira umunsi muri kino gitondo, ndazi ko mwari mubizi, ariko ubusambanyi ni icaha. Ni icaha, n'ubucafu, kandi wewe uri umugeni wa Kristo. Nitwemerewe kubaho ubwo buzima. Ni icaha Imana ikondana, kiri mu vyaha vya mbere Bibiliya ivuga ko cyane, pana Ancien Testament, Nouveau Testament, uko ari abantu bagira gute. Hariho n'izindi nyigisho zaje zivuga ngo twe ntidukora icaha, ngo twe ntidukora icaha, ngo ni kibiri cakoze icaha. Nico gituma uza gusanga n'abantu batacihana ngo sibo, ngo ni kibiri. None kibiri ninde? Okay, twe turi mwemu ngo yego. Yo arajyaguye vraiment. Iki kiriko kiradetruiza ubuzima bw'abantu, iki kiriko kiraguteranya n'Imana. Ikindi kigira kabiri twabonye muri Apocalypse 18 ni inzoga. Apocalypse 18 ivuga ngo yaboreje umuvinyo, haleluya, abiwe inzoga. Usomye muri Ephésiens chapitre 5 verset 18 havuga ngo kandi ntimukabarirwe vino irimo ubuhumbu, ariko mwuzure mwemu. Haleluya. Vino irimo ubuhumbu. Aha anya Paulo yari karaprevena eglise. Iyi eglise yari ivuye mu isi, ariko bafise pratique, bafise consommation ya alcool. Aravuga ati vino irimo ubuhumbu, kuko mu kunywa biza kutuviramwo ibindi vyaha tutazi. Naho umbwira ngo mfashe ngo duke ngo harakantu nca numva, Bibiliya ivuga ngo ntimuboregwe vino, ariko muzure mpwemu yera. Ako kantu wumva, ako ga pression, unenga ga pression ni icaga Pasteur. Ako ga pression kari produit na alcool. Bibiliya ivuga ngo mpwemu yera ni wa mwuzura azosuka umunezero mu buzima bwawe, ni wafata ikibanza, ni we source ya joie yawe. Ntukwiye gutruva la joie muri alcool. Naganiriye n'umupasteur wo muri États-Unis, ariko arambarira iki kintu cyo kunywa dukeya, ingene yabaye piège kuri eglise ya Amerika muri début ya les années 80. Aho abantu batangura gufilosofa kuvuga ngo twonywa dukeya. No musuza gusanga muri eglise abantu basigaye bafise iyo légèreté, abantu barafise pratique, cyane y'abantu batanguye gutera imbere, baca batangura kunywa duke, kandi bakaba bari bakijijwe ko bari bakenye badashobora no kugura imivinyo, banywa amafanta menshi cyane gose, citron nyinshi cyane. Ariko aga situation économique gahindutse gato, ukabona imivinyo iri kirinjira mu mafrigo no mu mazu. Nico kintu Paulo avuga, akavuga ngo ntimuboregwe vino, kuko uravyumva itera ubuhumbu. Ibibazo vyinshi n'ivyaha vyinshi bitangurira mu kaboregwe. Uretse ko hari n'amakulture amwe nk'aya yacu usanga avenera inzoga, canke wumva utari umugabo utajya inzoga, iyo ugiye mu bandi ugafata vitalo, uca wumva umenga umugabo adafise ubwanwa, kandi abona ingene bakuraba ukumva umenga nta n'ubwanwa ufise, kandi ukumva umenga urakagabo ntukiri umugabo, kubera bakurabisha langaje ngo ntunywa, ngo yarakijijwe ngo ni Pasteur, nawe ugaca wumva umenga urakagabo nyene, ngo tuvuga ngo nzanira kamwe. Hama ko tugiye tuje mu ikarema mu minsi iri imbere, abatangura ikarema ngo agaca zihagarika. Paulo yavuze ngo mugire gute kubera iki? Kuko la grande prostituée ngo yaboreje isi n'umuvinyo wiwe. Usomye muri Amos igice ca 2 ku murongo wa 12 havuga ngo ariko mwebwe mwahaye abanaziri vino ngo bayinywe, mutako mubuza abo mvugisha, muti ntimukavugishwe. Haleluya. Mwafashe abanaziri, mwafashe abantu b'Imana mubigisha kunywa inzoga, mubavana muri consécration nk'abanaziri,
mu baproposa uravyumva kubera petit à petit yo légèreté iraza. Shengero ry'Imana ndagomba kubabwira ngo ibi byose ndiko ndavuga ko ni bimwe mu bintu bikomeye Satani ariko arakoresha uno munsi muri ino si turimwo kugira ngo ayiguverne ayitegeke. Ugomba rero wowe gutara ariko nimba uri umugeni wa Kristo akunda Kristo akundana na Kristo uri muri kategori ya kabiri ugomba gutara yuko ico wahisemo ari ciza. Ariko ndagomba kubwira ikintu kimwe ngo nawe niba uri umugeni wa Kristo warakunze Kristo ariko uracakunda isi uracari yatashe kuri yo, ndagomba kubwira yuko ibi bintu bigomba guhagarara mu izina rya Yesu Kristo mu buzima bw'iwawe. Yesu ashimwe. Je mumbabarire kubivuga vraiment. Hari n'abantu muri eglise uza gusanga ari abantu baba ari responsable. Me ukaza kumva baradraga bari mu bikogo kandi defo wibaza ko abantu batabimenya, ariko ndaje kuvuga ngo Satani ntabangagira kandi si question yuko tubimenya cyane tutabimenya. Ariko ndagomba kubwira ikintu kimwe ngo kura imbuto mbi mu itongo ryawe kugira ngo ntizikure ikwamira amahwa utazoshobora kujeha. Ikigira gatatu mvuga ko muri kino gitondo Satani akoresha mu gutegeka isi muri système ya Babylone ni ikintu citwa tolerance, kwihanganira ibintu atari byo kwihanganira. Iyo nganira n'abantu ndakunda kumva abantu benshi bambwira ibintu batemeranya n'abagenzi babo bagendana musangira mufitaniye ubucuti, ugasanga urafise ibintu babamwo canke habayemo umugenzi wawe ariko atana rimwe mugira ico mukiganiriyeko, kandi mugashishikara mujana akora ibintu vy'amafuti. Bigenda gute yuko ushishikara kwifatikanya n'umuntu abayeho mu mico mibi wowe utemera kandi ugaparvena kuvyaaccepta yuko mushishikara mu bucuti bwanyu igihe muri wowe utemeranya n'ivyo ari karabamo? Aha niho ncanza nka holeva ikibazo ca hypocrisie dufise rimwe na rimwe muri culture yacu, kandi arico gituma uza gusanga dufise culture abantu bavugana, kuko abantu batari ya mesure yo gukonfronta abo begeranye ngo bababwize ukuri, baprefera kubaganira ko n'abandi, kuko ivyiwe biragutuntuye ntushobora kuronka ukuntu bigira, uravyumva ugaprefera kubiganira ko n'abandi kuko udashaka kumutakaza mu kuzomubwiza ukuri. Bantu b'Imana ngenda babwire ngo mu myaka tubayeho kuvuga ukuri biragoye, mu myaka turimo kuvuga ukuri biragoye, ariko kandi mwebwe nk'abantu biyeguriye Imana nimutafasha abantu mu kubabwiza ukuri kwico mwibaza, abantu bazotemba impande zanyu bahitanwa bicwa n'ivyo bariko barabamwo, kandi mwebwe Imana rero abahaye ijwi ry'ubuvugisha ariko mutigeze mugira ico mubafasha kuko mutashatse kubatakaza canke ibiki, hama mukiga gukoabita na forme za peshe canke gukoabita n'ingeso mbi zibabamwo, namwe mutari d'accord ako kavuga ati nta kundi. Bantu b'Imana, iyi si turimwo mwogenda mukaraba naho ntoja muri histoire nkagenda birebire, mwogenda mukaraba iyi si turimo igenda ibambi, igenda ibambi, igenda iba pire. Nararavye nkaraba n'amafilme aba ari moderne, iyo bariko barashaka gupromotinga homosexualité badushiramo muri filme iryoshe twokunze, bakadushiramo gusa relation y'umuhungu n'umuhungu canke n'umukobwa n'umukobwa, kugira buhoro buhoro wumve ko ufise tolerance, kugira buhoro buhoro wumve ko ari relation ishoboka. Aho uza gusanga ama platform yexista mwisi, nigeze kuba ndiko ndaraba meme na championnat, ugasanga nka championnat nka Premier League y'Ubwongereza, ugasanga amasinyo ama couleur ya arc-en-ciel, usanga aba homosexuel canke aba hetero canke aba lesbienne bose baba bakoresha, usanga ama platform yose akomeye mwisi apromotinga homosexuality. N'imfashanyo turonka mu bihugu vyacu zirayipromotinga. Ni gucyo buhoro buhoro abantu bacika, abantu bari tolerant ku mafuti no ku bintu bitari ivyo, ibintu Imana ikondana, gushika naho rimwe na rimwe nanga muri eglise ugira uvuga ibintu nk'ivyo utangura kwicunga ingene ubivuga, kuko il faut pas kudiscrimina. Hakabaho uduterme twiza tuba turi technique
kandi tukumvisha ko ifo pa kudiscrimina. Ariko ndashaka kuvuga ngo naho ufise amatendance nkayo, ndagomba kuvuga ngo hari ivyizigiro, hari ab'Imana yabohoye, hari amatémoignage vivant yicaye ngaha, biboneka ko Yesu arashobora kuguhindura, akakubohora, akagutabara, akagukiza, ubuzima bwawe bugafata umurongo gw'ingene Imana yakuremye, kuko ntiyagize erreur kandi yihenze. Naho ushaka ugakoresha amaterme scientifique ukavyita iki, ukavyita ingwara zirakira, kandi Yesu arakiza ingwara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntidushobora kutavuga ivyizigiro bihari mu butumwa bwiza kugira ngo dutinye kukubabaza, ariko kandi twona kubwira ivyizigiro bihari, ugahonja ugapima uwo mwami, ukabona ko atawukorera igitangaza, ubuzima bwawe bugahinduka. Haleluya. Ikintu cica isi nuko tugenda tuba tolerant. Muze murabe muri no myaka turimo impwemu ya divorce. Kera divorce twumva umenga ni ikintu cakure c'abazungu, ariko uko umuntu ariko aragira mariage uyu munsi ayigira mubo yatumiye hari igice c'abadivorce, niko nawene yumva yuko divorce ni kimwe mu bintu biri envisageable. Kandi iyo umuntu yamaze kwamvisaja kwahukana, nihagera ko agwanira urugo rwiwe ntazorugwanira, kuko yaramaze kubona ko biri possible, kandi abantu barasurviva asa. Isi ihindurwa na tolerance tugenda turagira, ukwakira ibintu no kwemeranya n'ibintu no kwifatanya n'ibintu bibemwe bitaba ari vyiza, ariko bikagenda vyinjira muri societe yacu ikaba pire. Kubera iki? Kuko tolerance, hariho ivyaha vyinshi igihe wabikora umunsi wa mbere wariyagirije, ariko umaze kumenyera kubikora ukagenda udovena de plus en plus tolérant, n'umutima wawe ntugisimba, urabikora ukumva umerewe neza, nta nijwi rikikwagiriza, hama ugaca utangura kurondera rero amaverse yo muri Bibiliya yoza kwapwia iyo attitude yiwawe à l'égard y'ivyo bintu. Ndagomba kukubwira ngo iki nico cagiye cica aba baprofete, bagiye bakisanga bari mu busambanyi, bakisanga bazimiye, bakisanga bafise acceptation y'ibiki n'ibiki, nuko hagiye haza. Reka ndababwirega abantu b'Imana, Église c'est le dernier rempart. Église niyo barrière ya nyuma y'ibiri pire bizoshika ku isi. Iyo Église nayo nigiye ya accepte kagenda igira tolerance ku bintu bipfuye, ntiyemere kubikondana canke kubigwanya canke kwidetasha navyo complètement, ahubwo tukavuga ngo natwe duhonje, ni gutyo isi igenda iba pire. Satani agenda nk'uri ku kiraro yorohewe kurengana, kuko igitabara n'ico Imana yiteze ko gitabara ubushobozi n'amakari ya Antikristo. Imbere yuko Yesu aza gutora ishengero ni Église, kandi Imana iraniteze yuko ku bwa Église abantu benshi amasinzi bazokizwa, bakava bagahunga iryo bara, bakarokoka. Ariko iyo ari twebwe abantu batanguye kwigira ingeso ngaha canke bazaha bakumva bariko baronka ama avance batigeze bumva no mwisi, bakayasanga mu rushengero, bantu b'Imana nibara. Ikigira kane siko n'urukundo rw'amafaranga, cupidité, ni désir immodéré de richesse, inyota iri incontrôlable y'ubutunzi. Iyo mu buzima bwawe wiraba ugasanga urashaka gutunga, iyo mu buzima bwawe wiraba ugasanga urashaka amahera, ku buryo amahera agutera guhonyora amaprincipe wemera, ndagomba kukubwira ngo iyo ni cupidité. Twese turakeneye amahera. Amahera ni igikoresho ciza mu migambi yose dufise, irakeneye amahera. Iyo turiko turavuga kubaka, iyo dufise imigambi personnel, iyo dufise imigambi nk'imiryango, amafaranga twese turayakeneye, nande ndayashaka. Ariko iyo amafaranga uyashatse ku rugezo rwaho atacu utokora kugira ngo uyaronke, ugatangura no gukora ibintu uziko atari vyiza kugira ngo uyaronke, ivyo nivyo Bibiliya yitwa cupidité. Nivyo ijya uravyumva kijya gikoko ujya maraya ari hejuru y'amazi, niyo yakoresheje mu guseduza imitima y'abantu, kuko abantu bari bafise inyota y'amafaranga. 1 Timothée chapitre 6 verset 10 havuga ngo, kuko gukunda amahera ari imizi y'ibibi vyose, n'umuzi w'ibibi vyose. ayo bamwe bifuje, ayo bamwe barayipfuje ayo mahera, bakazimira bagatukwizera, barazimiye batanukwizera, bitobekeranisha imibabaro myinshi.
kandi bibakwegera imibabaro myinshi. Ndagomba kukubwira ngo naho amafaranga wowe uri kurayarondera, genda kubwire ngo bamwe yarabateye guheba ukwizera. Bamwe vyarabananiye kuyakurikira no kuyahamira, vyarabananiye gushishikara kubaho bizera Imana, biteza Imana. Ahubwo bibakwegera n'amahano, bibakwegera n'ibibazo vyinshi. Ndashaka kubwira umuntu wese muri uno mwaka wacu duhagaze kuri iri jambo rya consécration. Iyo gukurikira amahera no kurondera amahera, wumva ko bigutwara umwanya wawe wose ku buryo utagifise n'umwanya w'Imana yawe, ugatangura kumva ikibanza c'Imana kigenda kiba gitoya kuko wirutse ntugifise umwanya wo kwicara ngo Imana ikuganirize cyangwa uvugane n'Imana, ntugifata amadecision wumvise c'Imana ibivuga ko, ariko wa muri uwo muvuduko. Iyo valeur yawe ari amahera aba yacitse Imana. Iyo wumva yuko atari amahera, uganira n'abantu mukwiye kuvuga amahera, ukonekse n'abantu, connecta n'abantu kuko ari umuryango wo kuronka amahera. Ibintu byose uvyiyumvirira mu mahera, uba uri mwirinde rikomeye, uba uri muri rwa rugezo rwaho amahera ariko aracika intandaro, canke amahera ariko aracika source de tous les maux. None ni gute rero amahera twoyarondera tukayakunda tukayashaka, ariko kandi hakabaho limite y'ingene tuyiyegurira n'ingene tuyarondera, ariko tukamenya les barrières à ne pas franchir, tukamenya amalimite, tukamenya ngo ivyo ari byo byose naho ndiko ndayarondera. Umviriza, Imana niyo ikuza umuntu, Imana niyo ikuza ihanga, Imana niyo ihezagira. Yesu ashimwe cyane. Ukamenya ngo ico norondera hanze ya principe y'Imana naco nshaka, kuko kizonzanira ingorane nyinshi. Kuko iyo umeze gutyo uzoza gusanga amadecision menshi yo mu buzima bwawe uyabaza ku nyungu canke ku mahera. Haleluya. Ica gatanu n'ubwibone. Ubwibone, l'orgueil. Ibi bintu bitanu ndiko ndavuga canke mvuze ko nivyo bintu principal bigiye gutuma Imana ivuga ngo Babylone irahomvomvoka, Babylone iragira gute, irasambuka. Uravyumva? Aravuga ku murongo wa 18 ku murongo wa 4 haravuga ngo numva ijwi riva mu ijuru, Apocalypse riravuga ngo sohoka hagati muri yo bwoko bwanje, kugira ngo nimutwagwe canke nimukororegwe mu vyaha vyiwe. Haleluya. Ngo kugira ngo kandi ntimunagire ubusabane canke ntimunagire part au fléau. Mu Kirundi havuga gute? 18:4. Numva ijwi rindi rivuye mu ijuru. Ijwi rirava mu ijuru no musi muri kino gitondo, rivuga riti bantu banje, rirakuvuga ngo muntu wanje nimuve iwe, va iwe, kugira ngo mwe gufatanya n'ivyaha vyiwe. Ninde uwo bavuga ngo va iwe? Ni Babylone, ni Yezebeli, ni Maraya. Bantu banje nimusohoke. Iyi avertissement niyo ku bantu b'Imana, mwebwe nimusohoke. Why duhamagarirwa gusohoka muri iyo system? Why duhagarirwa gusohoka muri iyo mindset? Why duhamagarirwa gusohoka muri izo pratique? Why duhamagarirwa gusohoka muri ubwo buzima? Kubera iki? Mwoye guhabwa ku vyago vyiwe. Musohoke kugira ngo ntabakwegere mu vyaha, hama ngo mugire gute, mutwagwe n'ivyago ngiye kumusukako. Imana isezeranira Babylone kigiye gusuka les fléaux, les plaies. Igihe kera umuntu yaba ari umunyavyaha yaragwara imibembe bakamwirukana, ikabasinye yicaha ku buzima bwiwe. Bibiliya ivuga ngo Imana igiye gusuka fléau kuri Babylone. Nababariye, Imana ntitubwira ko isi igiye kuba nziza mu paradizo. Bibiliya itubwira ngo ingwano zizoba nyinshi, Bibiliya itubwira ngo amazi amyuzure, Bibiliya itubwira ngo imiyaga izoba myinshi. Mugeni wa Kristo ndiko nakubwira ngo isi ntirikiro irevoriwa iba bon, ariko iriko yevoriwa negativement mu buryo butari bwiza. Ariko kandi Bibiliya ivuga ngo gukirikira rushiriza kuba mbi, niko n'Imana iriko iraza kuyihana. Ariko Imana ikavuga ngo mwebwe bwoko bwanje, mwebwe mwakijijwe, mwebwe mwakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwanyu, sohoka, vayo, nimusohoke kugira ngo ivyo nje kubakorera mwebwe ntibize bibahitane. N'umunsi ntimushuje. Haleluya. Nacu mbo ndabizi ko benshi iyi message itabenteresa kuko ntibarimwo, ako munyemerere mvugishe minorite. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubwibone
nibwo bushobora gukwegera umuntu gushika naho rimwe na rimwe abantu tumera nk'abisenga cyane tugacika utumana. Sindi imana y'urugo rwanje, sindi imana y'ishengero ndongoye. Ubwibone ni ikintu ca mbere kibi gikoza hwine, gituma umuntu atakimugarura, gituma umuntu atagishobora kuba kikimuhanura. Kandi Bibiliya iranadusezerana, sishaka gusoma amaverse y'ubwibone, murabizi yuko ubwibone bukurikirana na chute. Aho ubonye ubwibone ugomba kuhabona igikurikira, c'est la chute. Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Haleluya. Amen. Twebwe tugomba guhitamwo kuba umwe mu bageni ba Kristo bakunda Imana, bashaka ubusabane n'Imana, bashaka ubucuti bw'Imana. Bantu b'Imana, tuve muri excuse, kuko excuse ziratuma abantu batakivuga mu buzima bwawe. Bahora ukibaza ngo ufise amahoro, ariko ugasanga petit à petit, à petit feu, uri kurapfa, uri kuradayinga, uri kurahera, atakigutabara, ataruka Imana itavuze. Verset nshaka gushangiriza ko niyo muri Jean chapitre 3 verset 29. Jean chapitre 3 verset 29. Uhawe umugeni niwe mukwe, ariko umugenzi w'uno mukwe amuhagara iruhande amwumva, anezerwa cyane n'ijwi ry'umukwe, nuko ako kanyamuneza kanje karashitse. Haleluya. Dimanche iheze, avant yuko Deni yigisha, naravuze kuri iyi nkuru. Ariko ndashaka kuvuga ngo mwisi hariho umugenzi, hariho umugeni yitwa umugenzi wa Kristo. Igihe Yohani Batista ariko arabwira abantu gutegura inzira z'Uhoraho, arangije akabona abigishwa be barakurikiye Yesu, Yohani yavuze ikintu kiryoshe. Yavuze ngo jewe, ngo iyo umugenzi w'umukwe abonye umukwe ashitse, hama ijwi ry'umukwe rigasemerera, hama umugeni akamwirukako, umugenzi w'umukwe araryoherwa. Ati kandi nanje uyu munsi umunezero wanje urashitse, ma joie devient parfaite. Kwereka Yohana yararyohewe, nuko Yohana nk'utegura umugeni wa Kristo yarahejeje kubona abo yateguye birukira Kristo, biramuryohera kuko ari umugenzi. Ndagomba kurangiza mvuga ngo vy'ukuri mwige kwikonekta. Bamwe muri abashitsi, abandi muri hanze, abandi murarondera ama eglise, abandi murarondera aho musengera, abandi muri mwebwe ngaha muzokwimuka, bamwe muri ko musaba amabourse, abandi muri ko muja gukorera hanze, abandi muri ko mugira gute. Ngenda babwire ngo igihe cyose muze mugende, canke igihe cyose muzobaho muri hose, nimwarondera n'ahantu muja gusengera, nimwarondera na eglise mujamwo, muze murondere kuba muri eglise aho muvuga ngo aha muri eglise hariho umugenzi w'umukwe. Kuko ngira ndababwira ikintu kigoye kandi kiremereye. Muri Apocalypse 18 tubona yuko prophetess, tubona yuko Yezebeli yita prophetess yaragwishije abaprofete. Abantu bari barahamagawe kuba ijwi ry'Imana ritegura umugeni wa Kristo kugira ngo agende asa neza. Nabone Satani yarabatatse, Satani yaratatse podium, Satani yaratatse aba apotre, Satani yaratatse abavuga butumwa, Satani yarateye abigisha, Satani yarateye abakozi b'Imana, Satani yarabateye. Kuko yabahaye ku muvinyu abemvita muri prostitution yiyo. Ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe ngo nimwanumviriza, nimwaba munakurikira ubutumwa, nimwaba munaja kurondera ivyo mukonsoma, murondere no gusenga no kumenya ngo uyu muntu ndiko ndumviriza n'umugenzi w'umukwe. Mbega umuntu ndiko ndumviriza n'umugenzi w'umukwe, ankonekta ku mukwe, anjana ku mukwe, anyereka umukwe. Nkuko nabibabwira fois passé, Eliezeri amaze kuzana Rakeli yamushiriye Ishaka. Eliezeri ntiyagiye kurongora, Eliezeri ntiyageze mu nzira ngo abwire Rakeli ngo tujyamane
amushikane. No, Eliyezeri yagiye atwaye Rakeli kugira ngo amushikane mu maboko ya Ishaka, kuko igikorwa cacu nk'abakozi b'Imana nico mwebwe kubashikana, kubategura no kudisponibiliza imitima yacu n'ingabire Imana yaduhaye, no gusenga kugira ngo dukore igishoboka cose, naho twobabaza, naho twobepiya bikababaza, naho twobaca inzara tukabadokora gatoya, naho twovuga ibitaryoshe, mudusengere kandi mudufashe kandi mudusuporte kandi mudutere intege, nk'uko Pawulo yavuze ngo igihe cose mwasenga munsengere kugira ngo nuguruye akanwa mere nk'umenyekanisha ubukuru bitangaza les oracles du Seigneur. Kubera iki abantu b'Imana? Kuko turiko tuba mu myaka bigoye kubwira abantu kuri. Ntimushobora kwibaza iyo ngomba kuvuga ibintu nk'ibi ngene ubikalkira ukabikuramwo kugira ngo ntihagire abo blessa. Ariko naho no kublessa muntu w'Imana wihangane cyane, kuko nta yindi nyungu nshaka atari yo kugutegura kugira ngo niyaza gutora ishengero azogusanga uri mwiza, utagira agasembwa, utagira amarabaga, usa neza, umeze neza. Ntukanke correction. Bibiliya iravuga mu Baheburayo ngo umwana w'ikivyagwa ni wadahanwa, kuko rimwe na rimwe umuvyeyi atabaca banezwe kuca azovamwo naho yoba ikirobezo suwiwe, ariko ngo umwana akundwa arakosorwa, agakubitwa, akababazwa. Kubera iki? Kuko umuvyeyi abashaka ko agira icavamwo. Bibiliya ivuga ngo sohoka muve muri Babylone. Ahandi muri Apocalypse ho chapitre 22 Yesu akoresha terme ikomeye Yohani, avuga ngo nimusohoke, ngo nimuhunge, kuko hanze hari imbwa, ngo aho hanze hari utubwa. Niko Apocalypse ivuga. Chapitre 22 inyuma hazoba imbwa n'abarozi, inyuma hazoba imbwa n'abarozi, n'abashakanye n'abicanyi, n'abasenga ibigirwamana, n'umuntu wese akunda kubesha akabikora, Verse itangura yo hejuru ivuga ngo iki? hahigwa abamesura imvune zabo, impuzu zabo, kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo, kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa, kugira ngo kandi bace mu miryango bashike kuri wa mugwa. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo twinjire mu muryango dushike muri wa mugwa, ijambo ry'Imana dusaba ngo tumese impuzu zacu. Kumesa impuzu ni sanctification. Washobora kuba une femme consacrée ariko atari sanctifiée. Washobora kuba un homme marié consacré à ta femme ariko ntube sanctifié. Kuko adultère ça s'applique à une personne mariée qui est infidèle. No mu ishengero rya Kristo hariho abakunda isi, barakijijwe ariko bakunda isi kuko atarukundo rw'Imana rurimo, bari consacré par les liens du sang à Jésus, ariko kandi ntibari sanctifié, ntibejejwe kugira ngo bashobore kwinjira mu birimba vyiwe. Haleluya. Bameze neza bagize gute? Kandi ntibashobora kuba ibikoresho vy'Imana yikorako, ahubwo bacika igitukisha izina ry'Imana, bigatuma bisundikira abandi hanze inyuma, kuko atacitegererezo, atani intsinzi batubonamo. Yesu ashimwe cyane. Umugeni agomba kuba ari sanctifié. Ntidushobora kuvuga muri uno mwaka consécration ntituvuge sanctification. Kandi vyombabaza cyane uhejeje kunyumviriza kuri uyu mugoroba no muri isomeni kurikira n'imisi kurikira, ugasubiraga wa mukobwa ugakura agakanzu kawe canka akajinsi kawe ngo mugira mujyamane, no kuri vraiment uzobura igitsitaza. Kuko gukurikira Yesu biradusaba kugira ivyo dutakaje kugira ngo Yesu ahaguruke ubwiwe ari watugwanirira, ahaguruke ari we bwiwe aduserukako. Haleluya. Kuko tutavuye mu kwizera, ariko kubwo kuba consacré et sanctifié hari ibintu tutabamwo. Nabonye ku munsi wa mariage umukobwa araba mwiza rimwe mbo uretse ko ari gihe bamumakiye akaba mubi kurusha uko yahora ari mwiza atari makiye. Ariko nibaza yuko soins za mbere umukobwa akoregwa ziri ku munsi wa mariage. Niho abantu bose bafite ico bavuga ko kukunge nasa. Oya kuramwo ivyo bishatsi, kuramwo ivyo bisuko, kuramwo ibi nibi. Ivyo bigohe vyawe bigabanye. Ukura vyumva. Pani yo rouge ari bisa gutyo wonye menga ugize gute. Uravyumva abantu bose baritwararika soin yiwe kuko bashaka kujya munsi wa muraba. Kandi bamwe mu bamuteguye barashaka kumubona asohotse ashitse.
iki nico gikorwa c'ubutumwa bwiza. Turagomba umunsi umwe tuzoba turiko turabashikiriza Kristo nka remise et reprise y'abakristo mu life center. Ndashaka kuzoshobora guhagarara ahantu nkabara muri ko muradefira nkabona muje musa neza. Yesu ashimwe cyane. Naho nzobona hari habinjiye mu ijuru nyene nk'abo nk'abaronse deliberation. Haleluya. Ariko kandi je vyonyohera ndababonye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nk'uko umurongozi w'indirimbo atubariye, ico gihe yamarira yose y'ukugororoka warize azoba hawe agaciro, kuko uwo munsi ukugororoka kwawe kuzogutuma usayangana nk'izuba, nk'inyenyeri yo mu mutwenzi, kandi kuzohabwa agaciro kuko wahisemo kubaho uko Imana ishaka. Amen. Muhaguruke dusenga Imana. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Je muri kino gitondo ndumva shaka dusenge tuvuga ati Imana tubabarire vraiment. Haleluya. Ni bande bumva ko dukeneye imbabazi z'Imana muri kino gitondo. Haleluya. Amen. Kutumva ko dukwiye gupfa uko tubayeho, ariko mu guhunga immoralité sexuelle, mu guhunga akaboregwe n'inzoga, mu guhunga tolerance ku bintu bitari ivy'Imana itemera, mu guhunga urukundo rw'amafaranga, mu guhunga impwemu y'ubwibone iduprecipita muri chute. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu yarabwiye wa mugore ngo abakwagiriza bari hehe? Aravuga ati ntabo. Aravuga ati gena nanje sindakwagiriza, ariko ntuzosubire. Haleluya. Nta na rimwe Imana ivuga ishaka kutwagiriza, ariko igihe cyose Imana ivuga igomba kudukosora kugira ngo mu buzima bwacu habeho kwitegura, gutunganywa, kubera umunsi wa mariage urimirije. Naho yoba gitevye kuza, imisi n'imyaka yacu yo kubaho si myinshi cyane, kandi kugororoka ni inyungu yanje. Haleluya. Kuko iyo tuvuye muri uko kwizera tugira imibabaro myinshi itagira uko yovugwa, iziva mu nkurikizi z'ivyo twabivye atari vyiza. Ndashaka kudugije ibiganza vyawe uvuga uti Imana shoboza Mana. Haleluya. Shoboza Mana, shoboza Mana gusohoka mu caha, shoboza Mana kuva dans le péché, shoboza Mana kuva ahantu, shoboza Mana kuva muri ibi bintu. Nkiza Mana inyota y'isi, nkiza kaboregwe, nkiza iyi folie, nkiza Jezebeli, nkiza Babylone, nkiza ico kimaraya kinkize Mana kiriko kiraboreza, caboreje amahanga n'umuvinyo wacu, catungishije amahanga na luxe na séduction yacu, catungishije cisha abami, catwaye abami, casambuye abami, ata muntu n'umwe ari épargne, kiryamye hejuru y'amazi, kiryamye hejuru y'amaocean, hejuru y'amalake, hejuru y'amarivière, mw'isi gitegeka kiganza. Seigneur Jésus, utweparanye nk'ishengero, utweparanye nk'ishengero, utweparanye nk'ishengero, kugira ngo dusohoke. Mugeni wa Kristo, sohoka va hagati yacu, sohoka va Babylone, sohoka vayo, sohoka kora igikomeye gikenewe cyose kugira ngo usohoke, tanga ikiguzi gikenewe cyose kugira ngo usohoke. Sors, épouse de Christ. Duze ijwi ryawe usenga uvuga uti Imana shoboza Mana. Vuga uko vyitwa, uvyita izina. Haleluya. Nimba hari umuntu ari ngaho no munsi muri kino gitondo avuga ngo jewe sindakira Yesu, sindamumenya, sindamwatura ku mugaragaro, sindamuha ubuzima bwanje ngo ndamwiyegurire, sindakira Yesu Kristo. Nimba hari muri kino gitondo igihe turiko turasenga, wewe nuze ngaho imbere, ndagomba kugusengera ku buryo bw'umwihariko, turagomba kugufasha kwakira Yesu, kuko aya majambo navuze ego nabwiye abamaze kumwakira, ariko nawe utaramwakira urafisemo ikibanza, kuko nta sezerano ufitaniye n'Imana,
kandi upfuye ntuzoja mu ijuru kuko utakiriye Yesu ngo umugire gute, umugire umwami wawe. Nimba wumva ushaka kumwakira uze ngaho imbere dusenge wakira Yesu Kristo umuha ubuzima bwawe. Wewe wumva ushaka kwakira Yesu uno munsi muri kino gitondo uze ngaho anye, turakurindiriye ariko abandi mushishikare musenge. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Seigneur Jésus, ndagushimira igitondo ciza, ndagushimira ijambo ryawe, ndagushimira Mana mu ijuru ko ijwi ryaravuye Mana mu ijuru ribwira Yohana, uramwavertisa, uramubwira ngo bwira umugeni wanje asohoke, bwira umugeni wanje asohoke, bwira umugeni wanje ave muri Babylone. Mana ndasenga abakristo bacu bari muri Babylone, ndasenga abakristo bacu bafise imyimvire ya Babylone, ndasenga abakristo bacu baganzwa n'ivyimviro biganza Babylone, ndasenga abakristo bacu Mana yo mwijuru bakiri envoûté, bakiri munsi y'ubushobozi bwa Babylone, ndasenga Mana wo mwishengero bakifatanya Mana yo mwijuru n'ibipfuye, ndasenga Mana abahano abanyumvirije abari kure abari hanze Mana ubarungikira umugeni, ubarungikira umugenzi w'umugeni, ubarungikira abakozi b'Imana. Mana ndasengeye igihugu cacu, ndasengeye Afrika, ndasengeye isi yose kugira ngo Mana yo mwijuru hahaguruke umugenzi w'umugeni, umugenzi w'umugeni, umugenzi w'umukwe, umugenzi w'umukwe. Mana ndasenze muri iri shengero guhagurutsa abantu bafise ijwi ry'umugenzi w'umukwe, bafise ijwi ry'umugenzi w'umukwe kugira ngo babwire umugeni ngo bamutegure, kugira ngo bamufashe, kugira ngo bamugaburire. Oh mu izina rya Yesu Kristo, Mana ndasengeye amashengero mu gihugu, ndasengeye amashengero muri Afrika ave muri distraction, abakozi b'Imana bave mu gusamara, abakozi b'Imana bave mu biryohera abantu, ariko abakozi b'Imana bategura umugeni, bacika abagenzi b'umukwe, bacika abagenzi b'umukwe. Hagurutsa abagenzi b'umukwe Mana batari tolérant ku bintu bitari vyo, batari dévoué canke batari envoûté na immoralité sexuelle. Mana rungika umugeni w'umukwe afise ijwi ryo gutegura umugeni wa Kristo. Mana hagurutsa abantu aho Mana tubaye mu myaka abantu bamenyereye, abantu bakamenyera ivyawe gushika naho bagukengera. Hagurutsa umugeni w'umukwe adaganzwa n'ubwibone, ataganzwa n'urukundo rw'amafaranga, adasenga amafaranga, adategekwa n'amafaranga. Hagurutsa abakozi b'Imana Mana, bahagurutse Mana mu isi, bakoresha ibikoresho bihari, bakoresha internet kuvuga, bakoresha ibikoresho byose bihari, bakoresha ama platform yose exista kugira ngo bashobore gutegura, kugira ngo bashobore kuvuga, bashobore kuba ijwi ry'umugeni, bashobore kuba ijwi ry'umukwe. Babwira umukwe, babwira umugeni bati prépare-toi, va préparer l'épouse, va préparer l'épouse mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenge wowe umva ufise umuhamagaro wo gukorera Imana, ndasenze ngo Imana ishira ijambo mu kanwa kawe, ndasenze ngo Imana ikize umutima wawe, kugira ngo umutima wawe ntube corrompu na la pécheresse na la prostituée, ntagukoreko, ariko umutima wawe udegaje ijwi rivuga de la part de Dieu, kugira ngo abantu bamenye Kristo, bamenye amakuru meza yiwe, bamenye n'ibihe vyiza bimirije hamwe na Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo, impwemu y'ikinyoma iriko irategeka igenda iganza, ikontrola abantu bakorera Imana, ama abi ari mu ishengero, amakosa ari mu ishengero, yaba ku nzego zose z'urushengero. Mana ndasenze muri kino gitondo tugenderere Mana, tubabarire Mana, twibuke Mana, rungika umuriro wawe, rungika ubushobozi bwa mpwemu yera, dukundishe mpwemu yera, tuzane kuri mpwemu yera, duhe kunywana na mpwemu yera kugira ngo tuve muri prostitution, kugira ngo tuve muri adultère. Utubabarire Mana igihe twaguhemukiye, tugahemukira ukwizera, tugahemukira ukugororoka, tugahemukira ukwezwa igihe hari ibyo waduhamagariye. Utubabarire nk'ishengero Mana ko twifashe ko tudakwiye kwifata. Ubabarire umuntu wese ari hano hantu Mana, imbabazi zawe zishike, imbabazi zawe zishike, ukozwa kwawe gushike. Ntitugishaka kubaho uko, ntitugishaka kugendera muri ivyo, ntitugishaka gutwagwa n'ibiriko biratwagwa abandi. Turagomba gusohoka, turagomba kuva muri Babylone, turagomba kuva muri Babylone, turagomba kuva mu bushobozi bwa ca gikoko, turagomba kuva mu butegetsi bw'ico gikoko, turagomba kukwegukira Mana, turagomba kukwegukira kugira ngo dushobore kwinjira mu mirimba vyawe, mu marembo yawe, twamesha impuzu zacu, twahunze ikibanza kiri mu tubwa, ariko twashitse ahantu hazima. Ico nico cifuzo cacu Mana muri kino gitondo. Hallelujah.
mana kuri uwo yihanye no munsi muri kino gitondo umukizi inkurikizi z'ivyo yagendeye mu mana, mukizi inkurikizi Imana, mubohora inkurikizi, mubohora ibikomere vyakurikiranye n'ingene yigenjeje, mubohora ivyakurikiranye n'ibitagenze neza yabayemo yagendeyemo. Mana ndasenze ngo habeho kubohoka kwawe, habeho gukiza kwawe, habeho guhanagura amosozi, habeho kubohora ibikomere, habeho gutabagwa, habeho guserukwako, kuko Mana wowe uri umukunzi w'imishaha yacu, kandi kuko Mana yo mwijuru igihe warugikanira ijambo mu marayika akaribwira Yohana, Yohana akaribwira ishengero, Mana natwe ryaradushitseko. Mana ndasengeye umuntu wese ari hano hantu mvuga ngo muri uno mwaka wacu wo kukwiyegurira Mana, reka davantage abantu bawe barushirize gushika kure mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen.